muracari kumwe na DJ Israel. Ikiganiro gifashwe mu mugongo na Amstel Bright hamwe na le grand styliste Oscar Fashion bari muri Village Market F10. Tugeze ku gihe cy'isaha 9:13 muri studio za Buja FM. Numwanya mwiza wo kwakira umutumire wacu yamaze gushika. Numuririmbyi Mpimbazamana yitwa Shanela Ndayikeza, niwe tugiye kwakira muri kano kanya. Ndakuramutse cyane Chanel, nizere kumeze neza. Umeze neza? Kuba ariko baradukurikirana boba batamuzi Shanela ninde? Baza ko menshi bahanzi ya mbere njengaha hanzi ya kabiri nitwa Shanela Ndayikeza, umuririmbyi kazi ko bavuga. Egera kamikro. Umuririmbyi kazi ndimba indirimbo Mpimbazamana ni gospel. Yego. Usanzwe ukora gospel. Yego. Watanguye gukora umuziki muri gospel ryari? Shari baza ko haciye igihe kinini cyane, ariko natanguye carrière yanje muri 2021 gutyo. Gerageza uraduza akajwisha. Ego. Umeze neza uri si? Ego meze neza. Usanzwe uba he none? Jewe mba ku Mutanga ariko Nyomba. Ego. Waruvuze ngo ariko ari ahandi uwa? Oya, nawe nyene. Ego. Ati ariko siyo. Umenga warugira Ariko siyo mvuka. Ego. Usanzwe uvuka he? Ku Muzinda. Kumuzinda. Aha. Yes, Shanela atuzaniye indirimbo yitwa Umwizigirwa. Mwumvise yuko yatanguye muri 2022. Uyu muziki none uri kuwukora gute? Kwera iki uririmba? Mpamvu ndirimba si umwuga, ni ingabire yanje. Ni ikintu kiri muri jewe nkunda nishimiye, basi nyene ntagikoze umenga nsinzi. Ni ibintu biri mu maraso yanje. Ya nico gituma ndabikora. None hari ryari wumvise yuko ufise iyo mpano, iyo don? Bon, en fait ni ibintu deja nakuranye kuva nkiri muto ko nakuriye mu Sunday school, ibintu nk'ibyo. Donc ko nakuze nakuriye mu gakiza, nakuze mu miryango ikijijwe. Rero nkabona ndaririmba muri Sunday school, hanyuma uko umuntu akura ikintu kiri muri we kigenda kirakura. Nimba ufise impano yo gushona ugenda uravyibonamo ubikora. Nimba ufise impano yo ikinjeje cose bigenda birakura bukebuke. Rero nanje nahora ndirimba nkiri umwana mutonya, ariko mbona uko nkuze bigenda biraduga, nkura biduga. Ndatinda ndabona ko ari ingabire yanje. Ndatinda ndabona ko ari ingabire yanje kuko nabona ko ari ikintu kinezera. Ndagikora ndagikunze ata muntu asunitse kugikora, basi nkumva nyene ndavyishimiye kubana ndabikora. Uvuze ngo warabikora uri muri Sunday school, wasengera hehe? Usengera hehe? Nasengera mu Methodiste Libre, niyo nakuriye. Ariko ubu siho ngisengera, sengera muri Scos. Kweri katari usengera? En fait ubuntu ni shwa y'umuntu. Ni nka kuki umuntu ashobora gukorera muri Pentecote, ejo akavayo akagenda muri Life Center, bivanye n'ukuntu uko ariko aratahura ibindi bintu biri muri we. Muri Scos ni kwa Pastor Eric Citegetse. Ego. Ngaha mu Cibitoki. Kuri 6. Kuri zone mu Cibitoki. Exactement. Usanzwe uri umuririmbyi hajya? Ego, ndi umuririmbyi. None gukora carrière solo uri muri chorale uzoheza ukabishobora, bizogenda gute? Biroroshe cyane kubera ko ibyo muri eglise n'ibyo muri eglise. Ama ubuzima busanzwe bw'umuntu nabona ubuzima busanzwe bw'umuntu.
kandi ntiwama mu muri rusengero eglise baragusapotinga baravyemera baraguhaye uruhusha kugira ngo utangure gukora carrière solo yawe. ntibashobora kubyanka kubera ko barazi ko ari wo muhamagaro wanje kandi igituma badashobora kubyanka barazi ko nimba kuririmba ari umuhamagaro wanje si ibyo mu rusengero gusa n'abandi bantu benshi barabikeneye atari abo muri eglise bo mu bindi micungara itandukanye mu mice itandukanye rero kubw'ibyo ntibashobora kureka kumbuza ntabwo bashobora kumbuza gukora kuri carrière yiwanje ahubwo bategeza kunshigikira rero sinavuga ngo barambereye intambamyi oya baramfashije baranshigikiye baransapotinga n'ukuri sino kwidoga. Uri muri SCOS kuva ryari? Synagogue Church of Jesus Christ usengerayo kuva ryari? nibaza ko ndahamaze nk'imyaka 4. Imyaka 4? Yego. Muri iyo myaka 4 n'igiki uhishimira n'igiki umaze kunguka? Ni byinshi cyane ntabwo nabidondagura ngo ndabimare ariko ikintu ca mbere co nshima ku bwa SCOS nukora ko ariho hantu hambere natangiye kubona ingabire yanje kurira iduga none natangiye kubona basi ndiko ndakora ubundi mwisengera mu Methodiste tuba turi mu bintu by'igikorare murabizi ibintu by'igikorare basi nyene murabizi ko imeze nka Pentecote et surtout SCOS Methodiste biba bimeze nk'ibyo muri Pentecote muba muri mu kidini niko nabivuga ariko muri SCOS sinshatse kuvuga ngo sinaze kuvuga ngo ndayiponde Methodiste kuko niyo yandeze ariko haba hariho difference kubera ko SCOS nayo yarafashije mu gukuza ingabire yanje n'ibindi byinshi nashaka kudondagura ni byinshi cyane. None usanzwe ufashwa nande muri music muri no carrière ya utanguye ni uri muri management ya good basi umuntu hari nyuma yawe ariko aragufasha yo bari bon just navuga ngo ndasubira nyuma yanje ari permanent niko bavuga ari permanent cyangwa manager wanje nawe niko nabivuga ariko ibintu byanje mbona bikoreka nabigenda neza nta muntu ahagaze nubwo ngo warahagaze kuri ikintu si benshi bashobora gukora indirimbo za live recording bivanye nuko biba bizimvye wewe wabishoboye gute byagenze gute nibaza ariko hari umuntu ari nyuma yawe Chanel arahari ariho ari ni benshi navuga gute ni chaki nakubwira ko ba supporting ariko bitavuze ngo ni management yanje ariko nk'umuntu ashaka kwiyumvira Chanel no gufasha iki mu bintu wokora no gutereramwo ibi mu bintu mu ndirimbo uzokora no shaka guterera gukurihira ibi uwundi akavuga nzokurihira ibi bitavuze ngo n'umuntu umwe yishinga kubikora byose oya ubundi witwa Chanel canke Chanela Chanela mugabo benshi bamamagara Chanel sinzikituma nta nakimwe oya naco bibigi kora kumamagara Chanel nditaba Chanela nditaba ariko Pastor Eric Chitegetse avuze iki kuri wowe ni pasteur wanje cambere ikirengeye ni père spirituel wanje ego nuko nabivuga asanzwe asengana na Moses Brown ni akiri ego aracaririmba nawe aracaririmba ego n'umuririmbyi mega carrière solo yahevye arakora uzomuha collab hari niyo twakoranye bientôt turashobora gusohoka ariko mbiri imbere ni twari benshi harimo na Moses n'abaririmbyi turirimbana muri eglise ngakumenga ntakigaragara gose sinzi byamufatiriye iyi gahunda yawe watuzaniye y'indirimbo yitwa umwizigigwa
iri mu rutonde rwa album yo biri mu rutonde rwa EP canke ni indirimbo ugiye kuzurasohora imwe kubera iki washimye gutangura gusohora iyi umwizigirwa? murakoze. Icambere na mbere ntabwo ari album, si album, ni indirimbo imwe ngiye kuza ndasohora, ariko nibaza ko mu minsi iri imbere nshobora no gusohora album, ariko muri bino bihe ni indirimbo imwe ngiye kuza ndasohora, kandi ndabijeje ko magurutse. naho ndabibabwira ngo ndahagurutse simaguruke ko nabivuze, ariko kino gihe navuga ko ibintu bigiye kugenda neza cane cane. Igituma nakoze iyi nasitangwe gusohora iyi indirimbo irangyohera cane cane, no muri telefone niyo ndirimbo ngenda ndumviriza ahantu hose mbandi, usanga ariyo ndiko ndumviriza nkumva ndaryohewe, nkumva ndahimba, ndavuga nti mana eske nimba jewe ndyoheye nayanditse abandi nabo ishobora kuba hemba, ishobora kuba nezera, nca mpitamo kuyisohora. Ego mpitamo kuyiherako. Isanzwe irimwo ubutumwa nyabaki washatse gutanga, mbega inspiration kugira uyandike wari mu bihe bimeze gute? Jewe sinandika indirimbo ngo kubera ibihe mba ndimwo, nowambesha c'est vrai hari igihe ndayandika, ariko si ibintu bihari ngo jewe nandika indirimbo kubera ibihe mba ndimwo, kubera ibintu mba ndimwo, siko biri. Je d'abord indirimbo ndazihabwa rimwe na rimwe ndandika, ariko si kenshi je nicara ngo nandike. Oya, navuga ko ari inspiration, ni ibintu binza nko mu bwenge bwanje, hama nkumva nyene haraje indirimbo ndani nkicara nkayandika, atari kwicara ngo ndicaye ngo no musi ndafashe umunsi nza kuba ndiko ndandika indirimbo, ntabwo bimbera gutyo jewe. Ndashobora kuba ndyamye, ndashobora kuba ndi mwibarabara, ndashobora kuba nicaye nkumva indirimbo iranje, nkaca ntora telefone nkayirecordinga canke nkatora igipapuro nkayandika. Hari igihe nongera ko dukeya, ariko mba naronse inspiration y'indirimbo kanaka. Rero nuko bimeze. Reka Ikeza abangaho ku Mutanga Nord, asanzwe asengera hariya muri Skos ngaho kwa Pastor Eric Citegetse, yatuzaniye igikorwa ciwe yise umwizigirwa. Ni indirimbo imara iminota 8 n'amasegonde 51. Indirimbo ya 8 minutes 50 kubera iki? Ikintu ca mbere coco dukunze kuzibona ngaha mu Burundi, igasha live recording kenshi niko ziba zimeze, kubera ko iyo uriko uraririmba ntabwo uri muri studio ca mbere, ko muri studio uriko barakubwira geta aho kwa mugabo hariya hari igihe usanga mwe yaragutwaye, deja ntuburi urikoresha, haba hari ikindi kiriko kiragukoreramwo, kandi uriko utanga ubuzima bwo nyene direct, biba ari ibintu biri direct. Rero ni kuvuga n'amajwi barikodinga uri kuri stage, muba mwahamagaye abantu baze kubaraba public, wararonse abantu? Twarabaronse. Wayikoreye he? Muri CLM. Musanzwe muhakota canke barahabaha ku buntu? Hagiye barakota. Nivyo? Aba musicien? Aba musicien ukabarondera. Lighting vyose, amatara ukizanira? Oya, ivyo nyene biba bihari. Uzana aba musicien, ukazana abakubekingira, n'abantu nyene baje kugushigikira. Uvuze ngo hari igihe ngo mpwemu yera ngo agutwara ugasanga uraryohewe gukora ivyo wari wateguye. None mpwemu yera ni iki? Batamuzi. Kuba ariko baratwumviriza batamuzi. Mpwemu yera n'umufasha, n'umufasha aba mu mutima yacu, adufasha gutahura canke kumva canke kumenya ibirengeye ivyo umuntu aba asanzwe azi, canke gukora ibirengeye ivyo umuntu aba asanzwe akora. Ni esprit, ni nka esprit, mugabo esprit y'Imana ikorera mu muntu. Urayifise rero? Yandi nayo pe. Wayironse ryari? Igihe nakira Yesu Kristo.
yaciye aza mpwemu yera ya direct. direct naciye ndamwakira no nakire kristo na mpwemu yera tuba turi kumwe yego wibaza ko ari kubera iki baturungikiye mpwemu yera? mpwemu yera arakomeye cyane mpwemu yera ni nk'amavuta nk'akarorero ndavuge ku modoka imodoka ishobora kuba ifise itoro sibyo ishobora kuba ifise karivuga gutya ishobora kuba ifise igitoro bakayishiramwo amazi hari abantu nabonye bashira amazi ikaba ifise ipepu mu mapine hose ariko udashitsemo ayo mavuta muri mu moteri imodoka ntishobora kugenda murabizi ntishobora kwemera kugenda rero n'umuntu adafise mpwemu yera bon sinibaza ko bimworohera iby'ubuzima. None umuntu ashobora gukizwa asenga ari muri korari adafise mpwemu yera? Ya birabaho. Ari n'umuntu ashobora kuba ari mu rusengero akamara n'imyaka myinshi mugabo atarakira Yesu Kristo, akaba muzi gusa bavuga Yesu mugabo akaba atigeze mwakira. Birabaho. Oya hama umukoraliste umuntu wo muri korari ego birabaho ntagire mpwemu yera ego hama pasiteri akabibona ntamwirukane canke aramwihorera tu canke ntabibona. Hari igihe nawe atabibona bon bibaza je nitangiye k'akarorero jewe nagiye kwakira Yesu Kristo canke kumenya ibintu bya mpwemu yera mpwemu yera amaziki no kumwakira muri jewe agakorana naje nagiye kubitahura nkuzi narabatije deja ako nakira Yesu Kristo muri 2019 kandi nabatije kuva muri 2015 data 2014 mais ubu rero uravugishwa mu ndimi ya ndashobora kuvugishwa numva ducishirize basi bashoboye kumweza ngira mbere nk'ababa nuziya babatama babandi babwira Yesu ngo ngura umwami ngo ducishirizemo igitabo. Ijya filime Yesu twarayiravye samedi urumva na Mamster mwijoro je yatsuye kunyigisha kugira ngo wikize ngo hama natwe dukize ngura umwami ngo ducishirize koka nanje narimeze nkuko ducishirizemo shane uvugishwe mu ndimi basi nk'umunota umwe ikirisho sigigira umwanya wacu ariko dufashe basu turirimbire ingene afise ijwi menga rirasaraye uyu mukobwa ashobora kuba aririmba neza cyane nyene mvuga iki bakunda kumbwira ngo mvuga ikiji c'abagabo mvuga ikiji c'abagabo kimeze ukuntu nyene kiryoshe umva kiganza ririmba numve basifata nk'uko umenga turi muri eglise utugirisha ka adoration ka louange nyene gatonya ni 2 minutes tugira ka mixtape turirimbo nyene turi mixe dushaka gusa dushaka kukuvangatiranya okay namahoro nka dutanu genda zanditabira okay merci. Urukundo rwawe wankunze rurushinko mezurupfu nigo gwanza nyemurugo nishimiyo bono bwawe no gushimira gute wewe wankunze wahinduye umubabaro wanje bitwenge mbayeho ngo namegushira hejuru futamfasha none niko ndahezagirwa reka kunshiramwo harya sana asa najya biremewe ko agira ntuze wewe mbega uri mari oya haya asa ni biremewe ko agira batatu canke bane
ndabona yatanguye gufashwa Jesus. Igujya no mu mizi kandi tuve ngahanye akijije batageza kwakira umwami Yesu quand même biraryoshe kugira Yesu Kristo mu akandi wadusondetse nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma iminsi yose nanje nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanje yose nkiriho ishingo yawe n'inkoni yawe bihumuriza umutima ujya untunganiriza ameza mu maso y'ababisha banje umunsi umwe mbere yawe undutira nyinshi hanze ico nsaba uhoraho ni kimwe nico nzohora nitwararika ngomba kuba ku birenge byawe numva ico umbwira nuzura amarira y'urukundo rwawe nyuzuza umunezero w'agakiza ngomba kuba ku birenge byawe uyu mwana ararenze uyu mwana aririmba neza cyane vraiment allo ni sawa oui amahoro cyane arakumva ndakora mukije cyane umutumire nawe namwumvise namuramukije muramutse ndakora mukije cyane mama yego turiko turahezagirwa cyane murakoze cyane ubandanye wakakutera imbere mu muziki wawe w'Imana haleluya merci beaucoup amazi sa we nawe wahezagiwe cyane gose vraiment kumvize bari bagiye muri mpwemu yera tumushigikire Chanela kuri channel yiwe twandike gute wandika Chanel official ucubona umwizigirwa wandika umwizigirwa by Chanel official ucumbona ndaba murakoze cyane murakoze ntiririko ndayikeza Chanel ndayikeza ego Chanel ndayikeza official yego mwavyumvise ko hari undi mushanela wa munoze mwarimbana na Lolilo babe bakwitiranye yani Shan Queen yarihinduye Shan Queen mbwa hariho na konti yiwe yitwa Chanel okay we wagumije Chanela ndayikeza ego izina ryanje kutagize shasha bashasha ni beje bavuga Chantal yabari Chantal Charlotte okay wacugumiza Chanela ndayikeza hariko iyo ndirimbo imwe gusa yakuri iyo cano hariko imwe iyindi tuyitege ryari iyindi tuyitege vuba cyane ndabaye kiringo ariko nta yo mambo vipi msafiri kur de la mafia hewe ebana ariko nyene mwigeme kurera arashoboye turamuteye neza cyane nukuri bisa Imana ibandanyirizagira ibikorwa bye mbe aracyari umwigeme sanke arubara murakoze cyane ndumwigeme numwigeme mbwa yashatswe ariko muri November aragira mariage ndabasavye imbabazi niba bibago reka badusambuze badusambuze nkunga umushiri wawe yoba ariko arakumviriza gasha yumvise abantu baguma bagushima nega bavafu
Allo? Ni gute? Yanashima kabisa ndumva igihugu cy'u Burundi cyatewe iteka. Umwami w'isambusa unasikiaje? Iyi mpano muyumva gute? Chanela Ndayikeza umuririmbyi wa gospel aririmba neza. Hewe none kweri kuririmba neza gashana. Kweri kindirimba neza. Mbega urabizi kurenze mbega? Navyo. Ndagusabye uzugira kandi kamwe. Akadi. Yibutse amajoro yawe. No, ni relevant. Ni yanje ariko. Yibutse amarira yawe. Yibutse imibabaro yawe. Arungitse abamarayika biwe. Akuzaniye inkuru nziza. Uhoraho arakwibutse. Urashakade. Ibyiza nibonyeho bitemba biva mu mutima we. Urukundo rwe ruramata. Ububi bwanje uko iminsi ishira buhindutse ineza ye. Urukundo rwe ruramata. Mbega urukundo, mbega urukundo ruhumuriza umutima. Umutima uratuje. Voilà, aho twari muri slow. Tugira akalouange reko ndirimba akalouange ingaruka. Okay. Yaguze. Uri mana yakandi karyo. Uri mana ihindura ibihe. Abatabizi nibaze ndababwire. Ingene wanyiyeretse. Mana uri mwiza. Kutaririmba nawe. Okay, voilà, twagiye. Hewe. Ibintu ntibishoboka. Bashaka kurimba neza gusumba n'uwayiririmba. Ayareka. No. Okay. Mana uri mwiza. Mana uri mwiza. Yego. Nayuzi. Akobana. Mana uri mwiza. Yego. Ukura ku cavu. Yego. Ukundwa n'abanze. Yego. Abari barahebwe. Yego. Ukabiyegereza. Mana uri mwiza. Mana uri mwiza. Yego. Ukura ku cavu. Yego. Uhindura ibihe. Yego. Ukunda n'abanzwe. Yego. Abari barahebwe. Ukabiyegereza. Mana uri mwiza. Hewe jenzo mubwira pastor wacu tuze kugutwara. Mware. Hariya kuri eglise wacu. Vuga amafaranga yose wifuza. Na. Jera barangorera. Cankaye muri skose baraguhemba. Eka nukuri ni bane. Nukuri. Ingwi wacu frère. Ntabwo ngorera amahera. Nagomera amafaranga. Nk'uwo guha amamiliyoni n'amamiliyoni ati hindura eglise ntobige. No. Nabyo nokora. Nukuri. Urimba neza kwe. None umwizigirwa. Feedback uyibona gute abantu bayakiriye gute? Ikintu cambere na mbere canezereye. Abantu benshi bako barayumva barambwira ngo Chanel nukuri turanezerwe two turumvira izindi ndirimbo. Abandi bakambwira ngo ndi muri bureau, ndiko ndateka, ndiko ndakora udukorwa, mva nicaye, ahantu hose mba numva ngana yumvira izindi ndirimbo. Iraryoshe, iraduhezagira, aruraho yambwiye ngo mfasha ngo nari nicaye ngo numva umenga byancanze. Ngende imbeho nayishize ngo numva ndahagurutse ngo nangura gutamba. Ngo abantu bambonye bavuze ko nasaze. Ariko ngo irimwe amajambo y'ubuzima kandi vraiment ugerageje kuyumviriza. Je iyo ndiko ndayumviriza iransubizamwo ibyizigiro, irantera intege cyane. Abantu batanu bari ku mutima kuri Chanel Ndayikeza.
indirimbo yidediya ni bande yo mva umuntu wa mbere bazi imbere ati je wa mbere urabona ndayituye ni papa wanje Ego. James Auri urabyumva ari hariya ku muzinda ego ari ku muzinda nibaze ko nimba cyangwa atayimba ntabyo nzi ariko James papa wanje na mama wanje uyumve ko ndayibatuye baracariho bariho abo tuvukana bose je turi commune nivyo commune Mukaza turi 11 mu ndimwe ego papa mama umva twese kandi ugira turahari wakanga je ngira 10 ndi 10 cyane aguma nibaza ko twebwe tuvukana turi abantu benshi urumiwe twe turi 8 abo 8 twe n'abakobwa ego kandi bose barasohotse neza bon hasigaye bake hasigaye wewe na jewe na mutoyi wanje n'undi mukuru wanje twagiye abavyeyi bawe ba mbere ego aho tuvukana hariho n'undi umwe ndayitwitwa inde yitwa Habarugira uwo uno wa kabiri wa gatatu Habarugira wubahwe vraiment ubahwe wa gatatu undi ndetse umusheri wanje yitwa FMI mugenzi wanje ndetse undi yitwa Dodo Anike Ivan Jitegete Eric Pasteur Enangwegi yo ari mu banyuma frère ibaze natayise na wewe merci allo ashutamvuga sinasura kuzoyivuga kameze rero kubona Chanera yarabishitse ko ni ikintu cyo kumukeza no kumukengurukira tumushigikire cyane umunywanyi ku murongo allo oui bite ndakumva ni sawa oui allo muratwumva allo oui ndiko ndavuga na mahoro ninde tuvugana oui allo umeze neza ego tumeze neza Neri Mungagara oui Nelly Neri Mungagara ego nakumvise yadushize muri haut-parleur iradio yiwe iri kure kumbure harimo marotar uno Nelly wahariya mu Ngagara asure kugerageza telefone kandi kuko harimo karotari gatonya uyundi munywanyi ku murongo allo oui bite allo muratwumva shalom ndamukiriza Chanera nta radio mfite nitwa basi nagomba ndamukeze cyane kuri iyo ndirimbo aririmba neza mwikimo wacu Imana muzi imbere hari ikibazo simbi narumubajije cy'umuteko timbe kuko kwa masioni woza kutimba mu rushengero rwacu ukuri Imana imugeze agira icyo n'ikibazo cyama gifata ariringi benshi nibamenye ko impano bahawe n'Imana kuzigurisha bagaca babaha muri 500,000 cyangwa ugasanga bagiye kumuhemba ati ahebe urushengero rwe rwamukujije ati ajya mu rundi rushengero n'ukuri Imana imuhezagira umusita wari umuteze umutego ukomeye cyane ebana wewe ufite ibibazo kandi byiza cyane kandi numvise ko wagiye mu mwemwe ariko none ziraye tuvugana ukuri we mwemwe yera ntayuzi migura igendana no ngaho muri yera urayamana none urasema turaguteye intege turi nyuma yawe ni kwa basi tuzogusengera kugira ikindi gikombe icyo gikorwa kiri kumwe n'amasanamu twitege ryari iyindi ndirimbo urakoze Imana imbere mwana wacu amen murakoze no stop na radio yarafise twa basi hariya mu Kinama
iyi ndirimbo iri ko amasanamu ntabwo ari audio yonyine yariko arakibaza irimo amasanamu mugende kuri YouTube yanje wandika kandi wari uberewe Chanel reka kumbwira yeah abantu bose bambwiye ni yari wari uberewe sana kweli iyi ndirimbo yawe yatwaye uburyo bungana gute bwinshi cyane urashika 5 million girabura narenga nivyo allo 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 Allo. Sa. Ha? Kile unyakaika. Ego. Umuntu nafashe YouTube ayidone moya makuru. Ngo? Indirimbo iri kuri YouTube. Ngo bariko barayibura? Iriko wandika. Na YouTube yawe ikreye gute? Mana yanje wandika umwizigirwa. By Ndayikeza Chanel official. Chanel Chanel. Chanel. Ah, Chanel. Hariko tuyibona direct iriko. Okay. Allô, Buja FM. Allô? 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 Oui. Allô? Ndakumva, ni Nedi agarutse. Otwabasa indirimbo ko mutayiduha none. Sa? Allô? Oui, allô? Ewe. Sa? Oh là là. Muratwakura kuri 61 ubusa. Ni kujya bahitamba. Wakura katika. Bashiringo 7 murayizi nge nimero. Ni gikongomani kwenda mbere. None turimbira gakora ska 7 twumva. Ka 7. Iyo si 7 jeni kisirimba. Okay, gisirimba basi. Okay. Manuri mana. Uri mana. Manuri mana. Uri mana. Manuri mana. Uri mana. Manuri mana. Uri mana. Erega manurera. Ndikumwe n'umuririmbyi bana. Okay, twagiye. Dago. Oyo suko bayiririmba manurera. Urera. Aro akanda bavuga erega manurera uhindura ibyanse guhinduka n'utuntu bagenda baramix. Okay, ka mixing rero mukurangiza neza. Ega manuri mana uri mana manuri mana uri mana Imana igira neza uri mana mana y'urukundo uri mana manurera urera eregurera urera twarakubonye urera mana ho wankuye uri mana mana ho wansanze urera mana ho wansanze aho wansanze mana ho wankuye aho wankuye mana ho wankuye aho wankuye aho wankuye aho wankuye mumvugire ngo Imana. Merci beaucoup ndagushimiye sa. Imana iguhezagire twakoranye neza cyane murakoze cyane wakoze kuduhezagira vuga rero vuga imbuga ukoresha kugira ngo bashoye kugukurikirana. Ego murakoze ikintu cyambere na mbere ni YouTube yanje ni Ndayikeza Chanel official ucumbona direct. Ushaka kundonga kuri Instagram ni Ndayikeza Chanel, ushaka kundonga kuri TikTok brandon ni wandika Ndayikeza Chanel, ushaka kundonga kuri Facebook wandika Chanel Ndayikeza nyene canke Shani Johnson ariko wanditse Ndayikeza Chanel ni mieux cyane. Murakoze gose Chanel. Murakoze namwe. Utangira intasho batuzoba turamukirize je murafise louange. Ego. Muri Skos. Ego irahari. Yagira hari? Ego. Wibagiye n'imyiza. Navyibagiye. Na Pastor Richie Tegetse utiyambu sana. Yego murakoze cyane. Merci beaucoup Hassan twakoranye neza Imana iguhezagire reka ndabasigire kano karirimbo ka Chanel Ndayikeza ni indirimbo yitwa umwizigirwa.